Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abateramanye n'imbonesha kure ya heritage turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro cyo kuri no mugoroba tukaba tugize amahirwe ko Imana yongeye kuduha kano karyo kugira ngo tuganire twongere twungurane ku bumenyi bushobora kudufasha kugira ngo amagara yacu akomeze kugubwa neza. Kuri no mugoroba rero muri kumwe nanje Jean Bosco Nduwimana nije tugiye kubana muri wa mwanya ku bakunzi b'ikiganiro bamaze kumenyera kubashasha naho akaba ari umwanya w'minota 30. Tukaba rero mwese tubahaye ikaze kandi tubipfuriza kugubwa neza no kugira amahoro akomoka ku Mana aho muri mu ngo zanyu kandi aho muteramiye muri ko muraraba imbonesha kure ya heritage. Kuri no mugoroba tugiye kurabira hamwe bimwe mu byo dukwiye kwisunga kugira ngo amagara yacu akomeze kugubwa neza kanatsinda igihe Imana yari mu muntu yamuremeye ibintu byiza byo mufasha imurema ishaka ko umuntu azokomeza kubaho amerewe neza nawe akayishima ariko kumera neza kugira ngo umuntu akomeze kugushikako byasaba no kwarya. Rero Imana yamuremeye indya izo ndya irazimuhereza umuntu akazirya yazirya agakomeza kugubwa neza amagara yiwe akamera neza hambavaho umuntu akabona gushima Imana. Isi nubwo igeza ikaba yarononekaye ikaba yarononywe n'icaha cakomotse ku kwica amategeko Imana yari yategetse umuntu umuvyeyi wacu wa mbere ari we Adamu. Ntabwo Imana yayihebye nubwo isi irimo umugararizo mwinshi hirya no hino urabona ibikorwa mw'isi urabona ko harimo umugararizo. Imana ni yakomeje gusa naho isi yirengagiza ahubwo nubwo umuntu yacumuye yakomeje kumugira neza. Rero muri byo byinshi yaturemeye byo tugira neza uno munsi tugiye kurabira hamwe amategeko agera kurane umuntu yo kwisunga kugira ngo abone kuba afunguye neza muri bya bindi Imana yaturemeye bitewe nuko iyi si turimwo irimwo ibintu byinshi abantu bagenda bavumbura abashakashatsi bagenda bavumbura ibifungurwa biga iby'ubuzima baba abamedecin baba abize bijanye no kugaburira umubiri nk'aba nutritioniste baba biga ibyo gukora imiti abafarmakologe n'abandi bose bagenda bavumbura ibitandukanye byo fasha umubiri w'umuntu. Abo bose bafise intumbero yo gushaka kugira neza umuntu ariko ibivumburwa byose mw'isi si ngombwa ngo abantu babikoreshe ku rugero rumwe si ngombwa ngo babikoreshe kumwe kandi si ngombwa ngo byose bibe bikora uko ubushakashatsi bwabishize ku mugaragaro. Hari hivyo usanga abantu bakoresha ariko ugasanga imibiri yabo uretse kuyonona nta kintu kinini byayunguye kugira ngo umuntu agire amagara meza. Niyo mpamvu rero tugiye kurabira hamwe ayo mategeko agera kurane umushakashatsi mu by'amagara y'abantu akaba n'umuhinga mu kuvura indwara zifata mu bihimba bijejwe gufungura yo bita appareil digestif akaba yitwa Roger Pamplona. Hari ibyo yagerageje kwandika mu bitabo bitandukanye yagiye yandika mu gitabo kimwe cyise Croquer la vie yaranditsemwo amategeko byo no kwita nk'amategeko agera kurane umuntu akwiye kwisunga akwiye kwitwararika gutyo akaba afunguye neza kandi za mfungwa afunguye zigashobora zigaheza zigafasha umubiri kubera ko umwanditsi umwe w'umunyamerika akazitwa Ellen Gordon White niwe yanditse ngo umubiri wacu buri gihe ugenda usaza ariko ugasazishwa no gukora ariko kugira ngo tunagure tubusubizemo inkomezi ngo nta kindi kibikora uretse imfungurwa dufunguye. Ngo ni byiza rero gufungura imfungurwa witaye ku cyo zishobora kumarira umubiri ico zigiye kumarira ico zigiye gukora muri rusangi aho gutyo ukabona gufungura imfungurwa. Si byiza rero gupfa gufungura gusa ubusumbwa ubwenge n'ibikoko kuko ibikoko ntibupfa kurya ibintu byo byose. Ibikoko vyuza uzosanga byinshi bitarya inyama. Ibikoko bikunda inyama uzosanga bidakunda kurisha. Nuko byo mu mategeko abigenga yo gufungura iyo igikoko cuza kiriye inyama nuko kizi ko amara yacu ashobora kononekara. Ku muntu rero naho bikwiye kurushiriza kubera ko turi kiremwe gifise ubwenge gusumba ibindi bikoko. Ni biza ko tumenya ngo iyo dufunguye mbega ibyo dufunguye bigiye kumarira iki umubiri byubakahe bigizwe n'iki gutyo. Reka tubanze twibukisa abantu ko Imana yabaremeye imfungurwa zigera ku migwi 5 ukurikiranye imigwi igera kuri 5 y'imfungurwa niyo Imana yaremye yashize mu isi. Hari intete byo bita cereal ivyo ni vyama bikamira mu bintu bimeze nk'ivyasi ariko bimaze gukura bikavamwe mu dutete turibwa. Turavuga imiceri turavuga ingano turavuga amasaka turavuga uburo turavuga ibigori n'ibindi nk'ahandi hatandukanye nk'izo bita zamire orge n'ahandi n'ibindi usanga abantu bagenda barima byitwa intete. Ivyo bavyita biba mu mugwi byo bita ama herbacées
bivyama mu bintu bimeze nk'ivyatsi ariko ivyo vyatsi bikavamwo nk'udutete dushobora kuribwa. Ivyo nizo mfungurwa Imana yahaye Adamu na Eva ku basoma igitabo c'itanguriro igice ca mbere umurongo wa 29. Kigira kabiri ni umugugira kabiri w'imfungurwa Imana yatanze ni ivyamwa. Ivyamwa navyo biri amoko atandukanye ariko bikaba mu migwi mikuru ibiri. Hari ivyamwa izo bita fruits frais, ni ivyamwa bivamwo umutobe, ivyo turya bikavamwo umutobe, ariko ivyo bikama ahanini kenshi bikama ku biti. Ibindi ugasanga ni camwa kimwe urima ha gatemu karya. Aho turavuga nk'inanasi, turavuga za pasteke, turavuga za ipapayi, imicungwa. Ivyo bavyita ama fruits frais canke ivyamwa bivamwo umutobe, abandi mu gifaransa bita ngo ni fruits jutés. Ikigira kabiri mu vyamwa ni ivyamwa bitavamwo amazi, ahubwo ivyamwa dushobora gufungura ariko navyo ntibivemwo amazi, akaba ivyo bita fruits secs. Ariko ivyo kenshi hari igihe navyo nyene bitaruma bitarakamuka bitari yegeranya biba birimwo amazi. Aho turavuga hari ivyo usanga bishobora kuvamwo amazi bitaruma ariko bimaze kuyegeranya ugasanga bazita fruits secs mu gifaransa. Kenshi hariho nk'imizabibu yashobora kuba izo bita fruits secs. Eka hari n'ibindi hambavaho muri ivyo bita fruits secs hariho n'ivyamwa bivamwo amavuta. Turavuga nka avoka, ni camwa ariko kivamwo amavuta ariko naco nyene kiri mu mugwi w'ivyamwa. Turavuga ivyo bita amande, turavuga ivyema navyo nyene biri mu mugwi w'ivyamwa. Turavuga kandi nizo bita les noix, amanoix do cajou, amanoix do coco. Ivyo byose ni vyamwa bivamwo ibintu bafungura ariko bimwe ugasanga bivamwo amavuta nk'izo bita fruits oléagineux, nka za amande, amavoka, n'ibindi vyamwa vyo muri uwo mugwi. Izo rero bazita fruits secs. Ivyo vyamwa navyo no mugugira kabiri imfungurwa Imana yaturemeye. Umugwi wa gatatu ni imboga, legumes, za mboga zivamwa z'urwatsi rubutoto, za mboga zibisi zo bita legumes frais, amashu, irengarenga, za epinari, imikubi, umusomasoma, isombe n'izindi. Ariko hari n'izindi bita ama fruits, ama legumes, hari izindi bita legumes ariko bakazita ngo ni legumes atari frais ahubwo legumes secs. Aho turavuga ibiharage, inkore, ubushaza n'ibindi bimeze nkuko nk'izo bita lentilles canke ububagi. Ivyo bazita legumineuses canke legumes secs, no kuvuga biba byavuye muri za mboga ariko amashugwe yashuritse kuri za bya biharage, yashuritse kuri za nkore, kuri bwa bubagi, akavamwo akantu kameze nk'urutete. Ruriya rutete ntabwo ari urutete cyo kimwe n'ikigori canke urugano, ahubwo n'urutete rukozwe mu bundi buryo Imana yaremye mu bundi buhinga. Umugwi wo n'umugwi wa gatatu. Umugwi gira kane ni ibinyamagoma, izo twita ama tubercules. Uwo mugwi w'ibinyamagoma turavuga nk'ibijumbu, ibiraya. Ivyo navyo nyene no mugwi w'imfungurwa Imana yaremye. Umugwi gira gatanu ndagaruka mu vyamwa nawe uvuze nizo bita ama oléagineux, ni ibinyamavuta. Turavuga ibigazi, turavuga ibihoke, izo bita ama tournesol. Turavuga kandi ivyema navyo nyene biri muri uwo mugwi. Amavoka ari muri uwo mugwi, za elayo ku bazizi canke ku baba bazifungura. Uwo n'umugwi gira gatanu w'imfungurwa Imana yaturemeye. Ngo y'imigwi itanu mikuru céréales canke ibinyantete, fruits ivyamwa, legumes imboga, tubercules ibinyamagoma canke ibinyamateke, hamwe na ma oléagineux canke ivyamwa bitanga amavuta. Iyo migwi rero igera kuri 5 ifise uburyo igomba kwitabwaho mu gufungurwa. Hari amategeko rero agera kuri 4 ari nayo tugiye kurabira hamwe kugira ngo umuntu amenye ngo iyo mfunguye mba nkoze iki, mfunguye ibi mba ndiye ibi, mfunguye ibi mba nkoze ibi. Gutyo umuntu araheza agafungura imfungurwa azi ico zigiye kumara. Mu Kirundi abarundi n'abarundi kazi bakunda kuvuga ngo imfungurwa ziri mu mugwi 3: nsanganyangaburo, ntanganguvu na ndema mubiri. Izo n'ingaburo ntabwo ari imfungurwa ahubwo ingaburo ivyo bita nutriments mu gifaransa bigera ku migwi 7 ariko bikorora umubiri mu mice 3 nkuko abarundi babivuze. Abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu bavuga ko ingaburo zigera ku 7. Hari ubwa mbere hari ibi vyubaka umubiri canke ibire mu mubiri nyene byo bita ndema mubiri, gutyo nyene byo bita protéines mu gifaransa. Kabiri hari ama vitamine, gatatu hari ivyunyunyu byo bita sels minéraux. Kane hari ibitanga isukari zo bita hydrate de carbone canke ama glycide. Gatanu hari ibitanga
bitanga amavuta izo bita lipide, gatandatu hari amazi, indwi hari ibyo bita fibre bisanzwe bisukura navyo umubiri cyane cyane amara yacu. Izo nizo bita nutriments mu gifaransa canke ibyo twita ingaburo mu kirundi. Ndabisubiramwo, ubwa mbere ni proteine ndema mubiri, kigira kabiri ni bitanga isukari, ni kuvuga hydrate de carbone canke glycide, ikigira gatatu ni vitamine, ikigira kane ni ivyunyunyu canke sel minéraux, ikigira gatanu na amazi, ica gatandatu ni fibre, icindwi naco ni graisse canke lipide ibitanga amavuta canke ibinure. Ngwiyo amoko indwi y'ingaburo umubiri wacu kenera, tukaba turiye ibyubaka umubiri. Za mfungurwa rero twavuze ziri mu migwi 5, za ntete, bya binyamagoma, za mboga, bya vyamwa na bya binyamavuta canke bya bindi bitanga amavuta. Iyo migwi 5 y'imfungurwa niheze kavamwo aya moko indwi y'ingaburo bita nutriments mu gifaransa yubaka umubiri. Noneho yubaka umubiri mu bice bitatu. Itegeko rya mbere rero abashakashatsi mu by'amagara y'abantu dukwiye kwisunga, ijya mbere batubwira ngo loi de la quantité, no kwitaho urugero rw'ifungurwa uza kurya. Kugira ngo uronke ya moko indwi y'ingaburo ugomba kwigora ukaraba muri ya moko 5 ya migwi 5 y'imfungurwa, karaba imigwi ukwiye kwitaho gafungura kugira ngo ube wubatse umubiri wawe uronse izo bita aliments de croissance, bya bindi bitanga byubaka ndema mubiri, aliments de croissance. Ukaronka na bya bindi bitanga inguvu, aliments de l'énergie. Ukaronka na bya bindi bisanganya ingaburo, izo bita aliments de l'entretien canke aliments de protection et de régulation. Nuko bakunda kubivuga, soit aliments de l'entretien no kuvuga bibungabunga umubiri canke bikawusanganya mu kirundi nkuko bakunda kubivuga, canke aliments de régulation et de protection, bifise ico bimarira umubiri bikamukurinda no mu kuwutunganya neza. Rero ico bita loi de la quantité no kwitaho ukamenya ngo ndiye indya zingana gute, urugero rungana iki, kuko mu mushishito w'umuntu hari indya zitarenzwa, hari urugero rw'inyumuntu atakwiye kurenza, ururengeje ubugiriye nabi umushishito wawe. Ico ni cyambere. Buri muntu wese rero afise ico bita igisa, ico Paulo yavuze muri Bibiliya ngo iyo mukoranye mufungura, umuntu wese akwiye gufungura ibihwanye n'igisa ciwe. Ufise urugero w'imfungu ugomba gufungura rutangana n'urwa jewe, rutangana n'urwa mugenzi wawe, umugabo atanganya n'umugore, abana batanganya n'abavyeyi, abana bakuru batanganya n'abana batoya. Umuntu wese afise igisa ciwe yisangije. Ico rero nico bita loi de la quantité. Ukamenya muri ya migwi 5 y'imfungurwa kugira ngo uronke ya moko indwi y'ingaburo canke nutriments, ukamenya ngo fungura ibingana gute. Ico ni cyambere. Kigira kabiri nico bita loi de la qualité. Noneho muri ya moko indwi y'ingaburo kugira ngo yaronke yose, raba muri ya moko 5 y'imfungu, ya migwi 5 y'imfungurwa, ndafungura iki, ndafungura ibihe, ndisunga kubihe. Nimba nkeneye indya zitanga amavitamine n'ivyunyunyu, ndafungura ibihe. Indya zitanga amavitamine n'ivyunyunyu ni imboga n'ivyamwa cyane hamwe n'ibinyantete. Fungura ivyo, shirako amazi. Ivyo uzoba uri kurafungura ibitanga ya vitamine, bitanga bya vyunyunyu, ibitanga isukari. Ja mu ntete zitanga ivyo bita amidon, ivyamwa bitanga isukari bita amafructose, ubuki kubashobora kubukoresha butanga isukari bita glucose. Gutyo nimbukene bya bindi bitanga isukari cyane cyane ibinyantete, ibigori, amasaka, uburo, umuceri, ivyo nivyo bitanga isukari nziza amaraso yacu akenera. Ibitanga amavitamine ni ivyamwa hamwe n'imboga, ibitanga ivyunyunyu ni ivyamwa kandi n'imboga. Amafibre aboneka mu vyamwa, mu ntete no mu mboga. Ushaka ibinure, graisse canke lipide, menya ngo ntafungura inyama, ndafungura iki, kuko inyama ntabwo ari nziza, uretse ko abantu bazikunda bitewe na kasodium kazirimwo n'utundi tuntu abantu bashiramwo kuzitegura, nta kintu kinini zifasha umubiri. Umubiri wacu ukeneye imfungurwa ahanini zikomoka ku bimera. Kugira ngo ronke rero ibinure, raba bya vyamwa twavuze by'ibinyamavuta. Amavuta yaba yamamesa abamwe ibinure, amakoto abamwe ibinure, amahoke abamwe ibinure, erayo ibamwe ibinure, avoka ayava muri avoka canke avoka kwifungura gutyo ibamwe ibinure, soya ibamwe ibinure, mbere n'ibiharage navyo nyine birimwe ibinure bishobora gusubirira inyama. Aho no kubakeneye ivyo bita lipide canke graisse. Iyo hakenewe ivyo bita ndema mubiri, raba muri bya bindi twita fruits légumes secs, bya bindi twita légumes secs canke légumineuses, ibinyamiteza. Aho turavuga ibiharage,
turavuga isoya, turavuga ubushaza, turavuga ibyo bita lentille. Ibyo ni ibintu bitanga proteine, bitanga ndema mubiri nziza ku mubiri wacu gusumba iziva mu mata, iziva mu magi, iziva mu nyama. Kuko iziva mu nyama ziherekezwa n'ibindi bintu bishobora konona umubiri. Ariko ndema mubiri zo mu biharage ntaco zonona ku magara y'abantu, ntaco zonona ku mubiri wacu. Iyo ukeneye amazi aranyobwa. Imana yararemye particulièrement, yararemye mu buryo bw'umwihariko, yaranyobwa kandi ni byiza kuyanywa mu gatondo, ukayanywa saa sita, ukayanywa no ku mugoroba, n'imiburi ukanywa igikombe mu gitondo, ikindi saa sita kandi ikindi ku mugoroba, kandi ukayanywa iminota 30 mbere yo gufungura indya, zaba izitetse zaba n'izidatetswe, anyobwa iminota 30 imbere. Umuntu rero ashika n'ibiro 50, amazi yemerewe kunywa make ku munsi ni litiro n'igice. Indya yafunguye nazo ziraheza zigahingurwa yandi mu mubiri, kuko umubiri ku munsi ukoresha amazi ari hagati y'ilitiro 2 n'ilitiro 2 n'igice ku bantu bashika n'ibiro 50. Ku bafise ibiro byinshi by'umurengera barashobora kuyanywa gushika ku litiro 3, ariko nta muntu akwiye kurenza amazi angana n'ilitiro 3 uko ubungana kose ku munsi. Ilitiro 3 ntukwiye kuzirenza. Iryo ni itegeko rigira kabiri. Itegeko rigira gatatu niyo bita loi de l'équilibre. Noneho wamaze kumenya amoko y'ingaburo, byo bita nutriments, wamaze kumenya imigwi y'imfungurwa, wamaze kumva ko ivyo bita loi de la quantité ukwiye kuraba ivyo hitamwo ibikwiye gushigwa imbere, hakenesho bita équilibre rero. Équilibre rero abantu nibabanze bamenye ngo kugira ngo ndonke isukari, kugira ngo ndonke ibinure, kugira ngo ndonke ndema mubiri proteine, nkeneye gufungura ibingana gute? Urugero rwabyo pourcentage mu mubiri yoba ingana gute? Abashakashatsi mu by'amagara y'abantu berekana ko ibitanga isukari nivyo bikwiye kufungurwa ku rugero ruhagije. Berekana ko bikwiye ko hagati ya 55 na 75 kwijana, no kuvuga intete. Kandi izo ntete zigafungurwa zitarinze guhingurwa cyane. Abantu bibwira ko kurya imikate, kurya ubugari bwa kawunga, kurya ibitumbura babariye intete. Haba namba. Ahubwo intete ziribwa, teka ingano uziteke muri karemano kazo, za zindi zikiri intete. Canke urya umutsima wazo zitarinze guhingurwa cyane. Gibigori bitekanywe n'ibiharage. Umuceri, ariko umuceri burya mwiza numwe abantu bo ruguru basekura mu isekuru. Uyu wo ku mashine tukuye kurya tuwucanze n'imboga n'ibiharage, niho uheza ukiyongera ibyo ufasha umubiri wacu. Ivyo nivyo bita loi de l'équilibre. Raba ko wewe ibyo ugiye gufungura, urabe ko uri hagati ya 55 na 75 kwijana y'ibitanga ico bita hydrate de carbone canke ibitanga isukari. Ico ni cyambere. Kugira ngo uburonse ivyo bita kalori 2000 ku munsi canke kalori 1500, ni byiza ko ku mubiri w'umuntu ibitanga isukari bikwiye kuba n'imiburi kalori 1000 gushika ku 1500 ku munsi. Umubiri ukeneye kalori 2000. Rero batwereka ko ari kurya hagati y'amagarama 275 na 375 y'ivyo bita glycide ku munsi. Ibintu birimo ibitanga isukari ni 55 gushika ku 75 kwijana. Tukaba dukeneye kalori ziri hagati y'1100 n'1500 ku munsi zikomotse ku bitanga isukari byo bita hydrate de carbone. Bakaba batwereka ko ibiri mu isukari dukwiye gufungura hagati y'amagarama 275 na 375. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri muri ivyo bita loi de l'équilibre, no kwitaho ibitanga ibinure. Ibitanga ibinure rero abantu bakunze gufungura inyama ngo nizo zivamwe ibinure, bakanywa amata, bakarya magi, bakarya amabeurre, amafromage, bakarya margarine. Abantu bakibaza ko ari byo bivamwe ibinure umubiri ukenera. Haba namba. Ahubwo umubiri wacu urakenera ibinure nivyo, ariko ivyo binure ukenera ni binure ivyo bita graisse polyinsaturée na canke graisse non saturée. Ivyo navyo biboneka mu mavuta akomoka ku bimera, amavuta y'ivoka, amavuta y'ibihoke, amavuta y'erayo, amavuta y'amakoto, amavuta y'ibigazi, gufungura isoya. Ngo ivyo ibintu bibonekamwo ibinure umubiri wacu ukenera, byo bita graisse canke lipide mu gifaransa. Ivyo nivyo byiza kugira ngo uronke rero za kalori 2000 ku munsi twumvise umubiri ukenera. Umaze kuronka hagati y'1100 n'1500 zikomotse ku binyantete, uraheza ugafungura 30 kwijana y'ibinure mu mubiri wawe. Ibinure ntibigomba kurenga 30 kwijana. Birenze 30 kwijana, bigiye ku 35 40, ni handi hava ingwara zifata imitsi itandukanye yo mu mubiri, imitsi y'umutima,
ikura amaraso mu mutima, iyo bita ama artère, imitsi yagarura mu mutima, iyo bita ama veine, bigafata inyama zo mu mutima canke imitsi yo mu mutima, izo bita ama cornère, canke bigafata ya mitsi ijejwe kumva, izo bita ama nerfs na cane cane nk'ama nerfs sensitifs, ugasanga umuntu ari insensible, umuntu ntacumva, umuntu ntagikabakabwa, umuntu ntakigirwa inama, umuntu ntakihanurwa, bitewe nuko ibinure mu mubiri we ari byinshi vyama bizivyo mitsi. Umuntu bakibaza ngo ubutumva ngo bwavuye he, kumbe ni ibintu vyisharya, ni bisukari vyisharya, ni binyama vyisharya, n'amata meshanywa, n'amagi mesharya, ugasanga arazivye mu mitsi yumva ari insensible bitewe nuko nerfs sensitifs ziwe zononywe n'ibinure vyinshi. Rero batwereka ko urugero ruri minimum possible y'ibinure ni 10%, ni nako ni 30%, exceda iyo niyo nugo rugero rutoya, nako nigo rugero runini umuntu akwiye kugira ico bita maximum possible. Urugero runini umuntu akwiye kujya gw'ibinure ni 30%, aho ntirukwiye kurenga. Naho nyene bikaba ari ibinure vyiza bikomotse mu bimera, ivyo bita graisse d'origine végétale. Bakatwereka ko ku munsi umuntu akeneye amagarama 66 y'ivyo bita graisse canke lipide. Muri za karori 2000 ukeneye amagarama 66 y'ibinure. Iryo uwo n'umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu nivyo bita proteine canke ndema mubiri mu Kirundi. Ivyo navyo batwereka ko urugero rwavyo rukiye ko hagati ya 10 na 15 kwijana rwa za karori dukenera. No kuvuga ngo za karori 2000 dukeneyemo hagati y'ama karori amajana 2 n'amajana 3 ya ndema mubiri canke ya proteine. Kujya amakarori arenza amajana 3, amajana 350 na 40 na 60 ya proteine bishobora kuzotera kugwara gute, bishobora gutera obesite, bishobora kuzobamwo inkomoko ya diabete, inkomoko y'ingwara z'umutima, inkomoko y'ingwara zo mu makonyero, izo bita rheumatisme canke ama arthrite, zangwara zifata mu ngingo. Ivyo bikaba bikomotse kugufungura proteine n'ibinure vyinshi. Ibinure twumvise kutagomba kurenza 30%. Proteine batubwiye kutagomba kurenza hagati ya 10 na 15% ku munsi. Aho niho ubugize ico bita loin l'équilibre, ubuyigize neza, kwekilibra. No kuvuga gushira ku mwunzani ivyo ufunguye. Raba ko ibitanga isukari ari hagati ya 55 na 75%. Abantu rero mu gitondo usanga banyoye icayi, bakajya ibitumbura, bakajya imikate yera, bakanka kurya mu gitondo, kandi mu gitondo ariho byiza kurya. Nkumbure turabigerako. Iryo ryari itegeko rigira gatatu. Itegeko rigira kane ari naryo rya nyuma nico bita loin de l'ajustement. Iyi loin de l'ajustement nayo no kuvuga iki? Nivyo bita le choix, la préparation, la quantité des aliments. Ivyo bikaba bifatiye guhitamwo, kubitegura, n'urugero ufata bikomo bivana n'imyaka ufise, bikavana n'igitsina, bikavana n'igikogwa, bikavana n'ibyo umubiri ukeneye muri ico gihe bita état physiologique. Ivyo ndabisigura mvuze kuno. No kuvuga ngo loshwa raba ku ivyo uhisemwo, mbega uhisemwo ibi bimeze neza. Ubwo ntuhisemwo imikate yera aho gitamwo imikate y'ingano ikiri muri karemano kazo. Ubwo uhisemwo ivyamwa bizima ubona ko atakabazo bifise. Ubwo uhisemwo imboga zikiri nzima ku isoko ubona zishobora kuba ku mubiri. Uhisemwo ibijumbu bikomeye, uhisemwo ibiraya bizima, uhisemwo amateke meza, uhisemwo ibisunzu vyiza. Ivyo nivyo bita loshwa. Préparation. Menya ko mu gutegura imfungurwa hari izidacangwa, ivyamwa n'imboga. Ivyamwa biva amazi zo bita fruits jutés, imihwi, amananasi, papayi, imicungwa. Ivyo vyamwa ntibishigwe ku meza ngo ushireho nirengarenga, ushireho ipinari, ushireho isombe. Oya, ivyo vyamwa ntibicangwa. Ntibicangwa nizo mboga. Menya kandi iyo utegura imfungurwa, imboga ari zidateka umwanya muremure. Irengarenga, ipinari, amashu ntabwo ziteka umwanya munini. Zitekwa hagati y'iminota 10 na 15. Ziba zimaze kumera neza ku buryo umuntu ashobora kuzifungura. Zirengeje iyo minota ziba zitakaje vyangombwa. Ivyo nivyo bita préparation. Menya uburyo zitegurwa. Menya gukora salade ushira ku meza igafasha abugiye kuyigaburira. Quantité na qualité. Quantité shira ku meza ibyo abantu bafungura bagahaga, ariko bagahaga kandi nabo bari banezerewe, baryohewe mu kanwa, zari ziryoshe. No kuvuga ngo
tegura agasalade, tegura ivyamwa bikiri bizima, kandi uyu uteguye imfungurwa menya ko ku meza hatagomba kurenza n'imiburi amoko 4 y'imfungurwa. No kuvuga iki? Ushizeho ivyamwa, ugashiraho ibiharage, ugashiraho umuceri, raba ko ibyo ushizeko, mbega ibyo ushizeho nta kiza konona amagara y'abantu kirimo. Nusanga harimo iconona amagara y'abantu, gihagarike, hindura, ushireho kitayonona. Gutyo niho uzi kugira ibyo bita qualité et quantité zishobora gufasha amagara y'abagiye kubifungura. Ibyo rero ubishize ku meza ngo bisunga ubu ibiro umuntu buri muntu afise. Karaba mbega ngiye kugaburira abantu bafise ibiro byinshi, ngiye kugaburira abantu bafise ibiro bike, ngiye kugaburira abana. Usanze umuntu afise ibiro byinshi, banza urabe nimba afise ibiro byinshi akora akaza kahe, activity, n'umurimyi, n'umunyonzi w'ikinga, n'umunyonzi w'imodoka, n'umunyabiro. Ibyo bizotuma ugiye kugaburira umuntu, nusanga ari umuntu afise ibiro byinshi kandi akora ibikorwa bidamusaba inguvu nyinshi, ari nk'umuntu akora mu biro agakoresha imashini gusa akaroha mu bwonko, mufungurira ibyo kurya bifasha ubwonko kugira ngo ibiro vyiwe bize bigabanuke bije ku rugero rwiza. Kuko umubiri w'umuntu kugira ngo umererwe neza ni byiza umuntu nimba pima imetero na santimetero 65 ntagomba kugira ibiro biri hejuru ya 72. Birenze hejuru ya 72 niyo exceda ishoboka, kandi ntagomba kugira ibiro byiza kugira ibiro biri munsi ya 50, hagati ya 50 umanutse ukagera ku 50, uvuye ku 65 ukamanuka ukagera ku 50 n'umunani 56 gushika ku 55, iyo niyo lo minimum y'ibiro ugomba kugira ushikana 1m65 m. Ibiro ugomba kurenza hejuru ya 65 bigomba kubindwi, bikaba hagati y'indwi na 10. No kuvuga ngo uvise 1m65 m, si byiza kurenza ibiro byinshi 72 bibaye birenze umurengera 75. Aho naho nyine babatangiye kwinjira mu cyo bita obesite, uburi muri phase ya mbere ya obesite. Ibiro byiza ni 65. Rero iyo ugaburira umuntu isunga ibiro afise. Ikigira kabiri ni imyaka, waje menye ngo ni umwana, ni ukuze. Ikigira gatatu ni umugabo, ni umugore. Icya kane nimba ari umukobwa canka ari umugore, etat physiologique, mbega ari mu butinyanka, kuko uri mu butinyanka nakwiye kugaburirwa nko utari mu butinyanka. Mbega aracari mu myaka y'ubuyabaga, ariko arakura. Nimba ariko arakura akeneye proteine ihagije n'ibitanga isukari bihagije n'ibinure kuri gwa rugero twavuga. Gutyo uzobugaburiye umuntu neza ku buryo akorana igikuriro ciza. Ngwayo amategeko 4 agenga amagara, iyo bita loi de la quantité, loi de la qualité, loi de l'équilibre na loi de la gestion. Ayo mategeko 4 uyakurikije kisunga ya migwi 5 y'imfungurwa, kisunga ya moko 7 y'ingaburo, uraheza ukagaburira abantu bawe, nawe ubwawe ukigaburira neza. Gutyo ukaba umunyagikoni azi kugabura ibizotuma imibiri y'abantu iba mizima. Maze rya jambo Paulo yandikira Abatesalonika mu gwete gwa mbere igice ca 5:3 ngo nuko Imana nyina amahoro abari beza, imibiri n'impwemu n'ubugingo ngo byose bizigamwe bize bisangwa bitagira umunga ya Yesu Kristo azozira, ukaba ubishoboye. Kuko umubiri wezwa no kurya no kunwa, amaraso aribwo bugingo vyezwa no kurya no kunwa. Impwemu yacu niyo yezwa n'ijambo ry'Imana, ivyiyumviro, ivyipfuzo byo mu mutima nivyo byezwa n'ijambo ry'Imana. Mureke twezwe mu mitima no mu bibiri bikomose mu kurya no mu kwiga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Shama